Kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya 22 Rusama umwaka wa 2026 inama shikiranganje ya gatanu yo mu mwaka wa 2026 irongowe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye n'izindi ndongozi zitandukanye yabereye ku Kirimba kwa Ntare aho umugambi w'itegeko rijanye n'ingena amafaranga y'igihugu azokoreshwa mu mwaka wa 2026 ushira umwaka wa 2027 niwo wari ku rutonde rw'ivyigwa vyashikirizwa n'umushikiranganje w'ikigega ca leta n'ubuhinga bwa none. Kersi Daxine irishura Radio Televiziyo Burundi bwiza.